twabateguriye muri iyi minsi inyigisho zerekeye ikigongo c'Imana kubera iki? Uyu munsi turi ku munsi ugira gatanu wa Nevene izodushikana ku munsi mukuru w'ikigongo c'Imana. Aho naho ni ku munsi w'Imana ugira kabiri wa Pasika. Kuri uyo munsi nyene Papa Francisco yafashe ingingo y'ukuzoshira icese mu mugwi w'aberanda abapapa babiri, Yohani wa 23 na Yohani Paulo wa kabiri. Niwo munsi bazokwinjizwa icese mu mugwi w'aberanda dushobora kuza turambaza, kuko hari haberanda dushobora kwambaza kuko tuzi yuko bari iruhande y'Imana kandi bashaka kuturonkera inema. Hakaba n'abandi beranda tutambaza bari muri mwebwe. Kuri uyo munsi nyene, kugira ngo Papa abe ariho ashima gushira mu mugwi w'aberanda abo bapapa babiri, birafise imvo. Imvo nazo nizi zikurikira, nuko duhereye kuri Papa Yohani wa 22 na 23 ari mu bapapa bigishije cyane ububasha bw'ikigongo c'Imana, kandi we nyene ubwiwe yaragaragaza ico kigongwe mu migenderanire yarafitaniye n'abandi. Hari ndetse n'abantu bakunda kumutazira ngo wa mupapa w'indansa, kubera babona ko iwe impuhwe n'imbabazi vyava hafi cyane. Bene uyo muntu ngaha mu Burundi wacu bamutazira ngo ni bitama byuzuye ikigongwe, ugasanga nawe uyo mupapa ibitama ntiyarabibuze. Muga murazi ko ikigongo kitaba mu bitama, kiba mu mutima. Papa Yohani Paulo wa kabiri nawe afise ibintu bitatu bimufatanya n'umunsi mukuru w'ikigongo c'Imana. Icambere nuko uwo munsi mukuru w'ikigongo c'Imana ari we yawushinze muri Ekleziya. Ashinga ko ku munsi w'Imana ugira kabiri, nako ku munsi w'Imana ukurikira Pasika, ari wo munsi mukuru wa kabiri wa munsi w'Imana wa kabiri wa Pasika, uzokwama ari umunsi wo guhimbaza ikigongo c'Imana. Ivyo mbere biri mu vyatumye abo muri Ronuvo biyumvira bati none twoza turavuga guhimbaza ikigongo c'Imana gutyo gusa, tubaho tugashikira umunsi mukuru w'ikigongo c'Imana, tukavuga ko ari umunsi mukuru w'ikigongo c'Imana, hayi mu karengana uko nyene bikaba bigiye uko. Niho bamwe baci bavuga bati birakwiye ko twogira ikintu gituma tuzirikana kuruta ico kigongo c'Imana, ndetse mbere tukanacinjiza mu buzima bwacu no mu migenderanire yacu. Papa rero Yohani Paulo wa kabiri niwe yashinze uwo munsi mukuru. Vyongeye kandi niwe yashize mu mugwi w'aberanda umubikira yitwa Mama Faustina Kowalska wo mu gihugu ca Pologne. Uyo Mama Faustina nawe niwe Yezu yigishije yongera mugira umutumwa w'ikigongo c'Imana. Ibintu byinshi cyane yanditse vyerekeye ikigongo c'Imana biratwumvisha ingene Yezu yamwigishije by'ukuri aho ikigongo c'Imana kiva niyo gishika, uko ashobora kugeza mu kubitegera. Yongera we nyene ariyumvira, aribonera mu buzima bwiwe ico kigongo c'Imana. Ubugira gatatu, Papa Yohani Paulo wa kabiri nimwamuvyibuka neza yashengeye ku munsi mukuru w'ikigongo c'Imana.
ibyo bitatu rero ko ari we yashinze uwo munsi mukuru, akaba ari nawe yashyize mu mugwi w'aberanda uwo Yezu yagize umutima w'uwo munsi mukuru, akongera nawe kandi agashengera ku munsi mukuru w'ikigongo c'Imana. Murumva ko bibereye ko bamushyira nawe umugwi w'aberanda ku munsi mukuru w'ikigongo c'Imana. Ariko yarigishije cyane nawe ikigongo c'Imana. Ubwo icyo nikigira kane cyamuranze, yarigishije ikigongo c'Imana, yongera bigaragaza mu buzima bwiwe, gushikaho atumako na televiziyo kugira ngo ize yereke isi yose ingene ikigongo gitegerezwa kurengera byose. Umunsi aja kuramutsa mu munyororo, Mohamed Ali Aqsa yari yamurashe. Papa Mohamed Ali Aqsa yaramurashe. Papa amara ukwezi cyangwa menga amezi abiri mu bitaro. Umuntu wa mbere yagiye kuramutsa avuye mu bitaro n'uwamurashe. Baraganira, bamenyesha amakuru, arabareka barafata amafoto kuko yari umupapa yikundira ko abamenyesha amakuru bafata amafoto. Ntiyigera abo dumenyesha amakuru gufata ifoto. Mbere hari n'uwo umenyesha amakuru wigeze gushibura yaraje gufata ifoto, papa carahagara caramuhamagara arifata neza ngo niwifatira agafoto kawe neza. Uwo umenyesha amakuru aranezerwa cyane, n'abandi bamenyesha amakuru baca baramukunda gose. Niwe mupapa amenyesha amakuru bisi yose bakunze kuruta abandi. Icyo yabigirira ni kwari gukunda kwifotoza. Icyo yabigirira nuko mu migambi yiwe yashaka ko ibinyamakuru byose bimenyesha ubwami bw'Imana. Yashaka ko amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru byose bija au service de l'évangélisation, kugira ngo papa, abepiskopi, abasacerdoti n'abakristo bose babikoreshe kugira ngo bimenyeshe inkuru nziza. Kuko mu by'ukuri ibi binyamakuru byose mubona intumbero yabyo ni yo kumenyesha inkuru nziza. N'ubwenge Imana yahaye ababikoresha no kugira ngo bashobore kumenyesha inkuru nziza y'urukiza. Bizodutangaza umunsi Yezu azoseruka mu nazwa bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose. Niyumvira yuko ashobora no amateleviziyo yose y'isi yose azoba yuguruye uyo munsi bazoza bamubona, naho wewe adakeneye guca muri televiziyo kugira ngo amenyesha n'abantu bamubone. Mugabo ibinyamakuru byose biri ku isi mu bisanzwe intumbero yabyo Imana yahaye abantu ubwo bwenge kugira ngo bishobore kuba inzira yo kumenyesha inkuru nziza y'urukiza. Kuko icyo abantu bakeneye cyane ni ugushobora kumenya ingene bashikira urukiza rw'Imana. Muri iyi ndwi rero turazirikana icyo kigongwe c'Imana icyo ari cyo. Tuzirikane icyo kigongwe c'Imana icyo kimara mu buzima bwacu. Tuzirikane ingene icyo kigongwe c'Imana cyo kwinjira mu buzima bw'imiryango, mu buzima bw'ibihugu, ngo dukire amabi yose ahanamiye ibihugu n'isi muri iki gihe. Kuko nk'uko Yezu Kristu yabyigishije umweranda Faustina, ngo isi n'ibihugu ntibizoshobora kuronka amahoro n'itekane bitirukiye ikigongwe c'Imana. Abantu b'isi yose n'ibihugu by'isi yose ntibizoshobora gushikira amahoro n'itekane bitirukiye ikigongwe c'Imana. Nicyo gituma bikwiye ko natwe tuzirikana ingene icyo kigongwe c'Imana cyo kwinjira mu miryango yacu, cyo kwinjira mu bihugu byacu kugira ngo haboneke itekane. Ijambo rero ry'ihangiro twahaye inyigisho zo muri iyi ndwi zose niri ngo imitima yambaza ikigongwe canje iranezereza. Iryo jambo ryavuzwe na Yezu Kristu aribwira umweranda Faustina, ngo imitima yambaza ikigongwe canje iranezereza. Turagaruka ku bintu Yezu Kristu yagiye arahishurira Faustina
byerekeye ikigongwe ciwe kugira ngo natwe tubishire mu buzima bwacu. Ariko uno munsi ijambo tuzirikana ko niri ngo Imana yacu ni umutunzi w'ikigongwe. Iryo jambo riri mu ibaruwa ry'Abanya-Efezi ikigabane ca 2 akarongo ka 4. Imana yacu ni umutunzi w'ikigongwe. Tuzirikanamo ibintu bibiri: ubwa mbere ubuhemu bw'Isirayeli, ubwa kabiri ikigongwe c'Imana. Ingingo ya mbere rero, ubuhemu bw'Isirayeli. Dufatira kuri iki gisomwa igitabo cy'umuhanuzi Oze ikigabane ca 11 kuva kuri 1 gushika ku 9. Oze 11 kuva kuri 1 gushika ku 9. Aho Isirayeli yari akiri muto, naramukunze, ndaheza uwo mwananje ndamuhamagara ngo ave mu Misiri. Jeho naramwigishije gutambuka, ndamufata ukuboko, ariko ntiyabonye ko nariko ndamubungabunga. Naramwihambiriye ko runtu, namutwaje imigozi y'urukundo, naramuteruye nk'uwusimbagiza ikibondo. Ariko baranse kwigarurira kuri jewe. Ikigongwe kivugwa kandi cyumvikana iyo habaye uguhemuka. Uguhemuka nabyo biba kamaramaza iyo umuntu agiriye nabi uwamukunze agaherezako. Nibyo rero tubona mu byabaye hagati y'Imana n'igihugu cayo c'Isirayeli, ari nabyo mwumvise muri iki gitabo cy'umuhanuzi Oze. Ubwo buhemu nabwo ni nyabaki, kuko ngaha murumva ingene Umukama bivuze, bose ntibaca bategera aho ubwo buhemu buhagaze. Imana ivuze ngo aho Isirayeli yari akiri muto naramukunze, ndaheza uwo mwananje ndamuhamagara ngo ave mu Misiri. Jeho naramwigishije gutambuka, ndamufata ukuboko, naramwihambiriye ko runtu, namutwaje imigozi y'urukundo, ariko ntibamenye ko ntiyamenye ko nariko ndamubungabunga. Naramuteruye nk'uwusimbagiza ikibondo. Aya majambo Imana ivuze muri iki gisomwa ca Oze muyategeramo kubikije agatima mpembero ku bucuti bwari hagati y'Imana na Isirayeli igihe yabakura mu buja bwa Farawoni mu gihugu ca Misiri. Bari basanzwe arabaja b'abajabura mboga. Imana iraramvura ukuboko irabakura muri ubwo buja kugira ngo ibereke ko ariyo Mana ikiza ubuja bwose, kandi ko ata muntu n'umwe ashobora kubajakaza igihe Imana yabo iri kumwe nabo. Imaze kubakura muri ubwo buja yabacishije ahatagira inzira, irasaturamwo kubiri ikiyaga gitukura, barijabukira baca humutse kugira ngo Imana ibereke ko bari kumwe nayo ishobora kubasaturira inzira n'ahari urupfu, kuko murazi ko atawujabuka ikiyaga aca giheramwo. Mugabo Imana irakibajabutsa ibacishije ahumutse, amazi yagize uruhome iburyo n'ububamfu, kugira ngo bige kuyizera naho nyene boba bahanamiwe n'urupfu, kuko Imana ishobora gucisha umuntu
ahari urupfu akahajabuka. Bamaze kujabuka ico kiyaga gitukura bagashika mu gahinga k'ubugaragwa, Imana yarashatse kandi kubabungabunga no kubereka ingene ishaka ko bayizera nk'uko umwana yizera umuvyeyi. Umwana yizera umuvyeyi gute? Yizera umuvyeyi mu kwizera ko umuvyeyi amumenyera ibyo arya n'ibimutunga byose. Kanatsinda umuvyeyi, ubuvyeyi bwiwe bugaragarira mu guha umwana wiwe ibyo akeneye mu vyerekeye ibyo afungura, ibyo anywa, ibyo yambara, mbere no kumukingira. Imana nayo yarabigiriye Isirayeli kugira ngo bige kuyibera abana bayizeye nk'uko umwana yizeye umuvyeyi. Utwo bari batekeye bava mu Misiri tumaze guhera, Imana yabahaye umukate ukoro kuva mu ijuru, mbere icibabwira ko ku munsi bazoza baraza kuyora imikate, ariko ibategeka ko batwara gusa rasiyo y'uyo munsi. Iti ntihagire n'umwe azotwara ibyo aja gushira muri stoke, nta n'umwe azogira stoke, muzoyora ibyo murya mukwirikije ingene mwibasha. Umwe wese rero akagenda akayora akwirikije ukuntu yibasha. Hari mugabo umuryango umwe wagize umunoho, barayora byinshi gose baja kugira stoke, bukeye byose byari byanutse. Kandi Musa arabahambarira gose atumwe n'Imana kubera ko Imana byari byanutse. Yora rasiyo ya buri munsi kugira bamenye ko Imana imenyera umuntu wese bimukwiye ku munsi ku munsi. Bakenya amazi irabaha amazi, mbere kugira ibereke ko Imana ishobora kumara inyota umwana wayo, ibaha amazi avuye mu gitandara cibuye, kandi muzi ko atabuye ribamwo amazi. Harageze n'igihe mbere basaba inyama. Musa arashavura gose acabwira Imana ngo jewe mfuta mu gitabo c'ubuzima ngo aba bantu ngo ni kuki wabandemetse nko kumenganije nababyaye, ngo ubuho kabaye nibara ngo bariko basaba inyama muri aka gahinga k'ubugaragwa, ngo ndagusabye jewe nkuraho, je biranduhishije aba bantu bashobora gusaba inyama ahantu nk'aha. Imana iti Musa, Yesu ntegera ikigushavuza, none si inyama gusa basabye? Yego, none ubona zova ngahe ngaha? Zova he? Yewe mukaba inyama zenda zifite. Babwire ko guhera uno munsi ku mugoroba baza kurya inyama basigare bazinuka. Imana ikirungika inkware ziruzura inzago zabo zose, barabura naho bazishira, inyama bararya. Aya majambo rero mwumva Imana ivuze ngo jeho naramwigishije gutambuka, ndamufata ukuboko, ndamwihambirira ko runtu, namutwaje imigozi y'urukundo, naramuteruye nk'usimbagiza ikibondo. Ibi byose Imana igomba kuvuga ibyiza yagira bagirira muri ico gihe, no kuvuga ntacyo bigeze babura. Ibyo byose rero Imana ikabikora kubera urukundo ibafitiye, ishaka ko bayizera nk'umwana yizera umuvyeyi, bakayigarurira ko umutima wabo wose. Ariko rero suko byabaye, umuvyeyi bakayena Isirayeli hari igihe ibyo bintu babifata nk'ibisanzwe. Mu bisanzwe umukate ukora kuva mu ijuru si bisanzwe bavukanye, ariko bobo harageze igihe bavuga ngo twatewe iseseme n'ububusa bwa mana. Ko twatewe iseseme n'ububusa bwa mana, ngo nta kindi tukibona atari mana, ngo iminsi yose kurya mana. Ico gihe Imana nayo yarashavuye gushikaho ikirekura inzoka zirabakomagura, batabe baragarura kenge barayitakambira kubera ikigongwe cayo ikirabakiza inzoka. Mugabo mu kubakiza inzoka yategetse ko bategereza gukora igikorwa cyo kwerekana ko bayizeye, kuraramura umutwe baraba inzoka imanitse ku giti.
uw'inzoka yakomeye wese agize gutyo agaca arokoka. Kubera iki? Kubera Imana aribyo yavuze. Bige kugendera ku ijambo Imana yavuze, ni ukuvuga bige kwizera Imana ko ariyo urukiza rwose rukomokako. Abene Israeli bamaze gushika mu gihugu Imana yabasezeraniye ko izobaha, bakicara bagatsimbatara, bahavuye bibagira Imana, mbere batangura gusenga ibigirwamana. Mu gihe cy'umuhanuzi Oze hariho n'ikigirwamana bari barashingiye igitabo imbere y'igisengero c'Imana i Yerusalemu, ikigirwamana c'Abanya-Asiriya. Kubera ko umwami wa Asiriya ariwe yari rutura muri ico gihe, baciye bizera we, barondera urukiza n'urukingo kuri we, gushikaho umwami w'Isirayeli kugira ngo anezereze umwami wa Asiriya azana ikigirwamana ca Asiriya, aragishingira icicaro imbere y'igisengero cy'i Yerusalemu. Abene Israeli batangura gusenga ikigirwamana bita Baal n'ikigore caco bita Astarte. Ivyo byose vyari ibigirwamana, ibishushanyo. Batangura no guhereza imbagwa imherezwa ikigirwamana bita Molok, kandi ico Molok bakagisengera hepfo gatoyi mu kiyaya, mu kiyaya munsi y'umusozi wa Siyoni. Aho igisengero c'Imana cyari cyubatse munsi y'uwo musozi, muri ico kiyaya niho bari barashingiye ikigirwamana bita Molok, bakagihereza inkuka abana babo b'imfura, akaba ariho bajana bagaturirira imbere y'icyo kigirwamana kugira ngo kinezerwe, kibahe imigisha. Ibyo bintu byose rero mu gihe cy'umuhanuzi Oze byariho, nibyo mwumva Imana ivuga. Imana iriko irabivuga kugira wumve umubabaro yari ifise, ni ukwiyumvira ibyo byose. Ibyo rero gusenga ibigirwamana byongeye kugucinyiza imfubyi n'abapfakazi, byongeye kuzesa amaraso y'abantu b'aboro n'abatishoboye, byongeye ku karenganyo n'agacinyizo byari mu gihugu. Ibyo byose rero nibyo Imana yaraba ikavuga aya majambo mwumvise. Koko umuntu yihweje ibyo akaraba ibyo Imana yari yaragiriye icyo gihugu, ni iby'ukuri icyo gihugu cyari cyarahemutse. Nicyo gituma Imana yaciye ituma Ozeya kubabwira ibyo bintu. Ariko rero ibyo byabaye ku bene Isirayeli, ntimwumvire ngo ni bya kera, ngo byaraheze. Isaki irabika ngo ntaho kagiye. Ibi Imana yagiriye abene Isirayeli n'akaranga bwami k'ivy'Imana igirira umuntu wese. Umwe wese muri twebwe yihweje kuva gisamwa, kuva gica ubwenge gushika uyu munsi, aho Imana yamukuye mu kaga, aho Imana yamusimbishije icobo, aho Imana yamukingiye impanuka, aho Imana yamugaburiye, aho Imana yamuhaye icanwa, aho Imana yamukingiye abansi. Ibyo byose umwe wese muri twebwe arashobora gutora aho Imana yabimugiriye. Mwihweje n'igihugu Imana yaduhaye, murashobora kubona ko natwe Imana yadushize mu gihugu ciza gitembamo amata n'ubuki, ataho byitaniwe n'igihugu Imana yashizemwo Abayahudi. Uwo kwereka igihugu c'Abayahudi n'igihugu c'u Burundi ngo witorere, naho bogupfunga amaso ntubone, wotora Burundi. Ukoresheje ibirenge honyene ukumviriza, ibirenge byonyene naho udafite amaso ngo ubone, wotora Burundi. Ico gihugu amazi bafise mu gihugu cose ava
mu kiyaga kimwe gusa bita ikiyaga cy'Ubugarira, kandi icyo kiyaga kikagaburirwa n'uruzi rumwe gusa bita Yorodani. Abantu bari ku birometero amajana bavoma amazi avuye muri icyo kiyaga, ku buryo uravye icyo kiyaga cy'Ubugarire uko kimeze usanga ntawuzi ingene bazobigenza, mugabo hariho imyaka Bayahudi batazoronka amazi, uretse ko bamenyeranye n'Imana yabo izohava isubira kuyabakurira mu gitandara c'ibuye. Kuko icyo kiyaga ku mwaka kigabanuka imetero 5 ku mwaka. Ibyo rero abantu bose bo muri icyo gihugu bazeye amazi kuri icyo kiyaga, bose iyo bava bakagera mugaca mutegera rero, kuko igihugu Truakar n'Ubugaragwa. Ubugaragwa benshi mu Burundi ntibazi icyo ari cyo kandi ntibakabumenye, mugabo n'ahantu hari amabuye n'umusenyi gusa. Twebwe rero muravye igihugu Imana yaduhaye, mukaraba ivyiza Imana imaze kutugirira, tuvuye kuri umwe wese tukaja ku Barundi, murashaka kubona ingene natwe Imana ishobora kutuvuga ko aya majambo yavuze ku bene Israeli, ngo aho Karundi yari akiri muto naramukunze. Ngo jewe naramwigishije gutambuka, ndamufata ukuboko, ariko ntiyamenye ko nariko ndamubungabunga. Naramwihambiriye ko runtu, namutwaje imigozi y'urukundo, naramuteruye nk'usimbagiza ikibondo. Ariko baranse kwigarurira kuri jewe. Abarundi banse kwigarurira ku Mana bangana iki? Kandi iyo Mana niyo ibabeshaho ku munsi, niyo ibaha uburaro n'uburamuko, niyo ibaha guhema, niyo ibaha akazuba, niyo ibaha akavura, niyo ibabungabungira imiryango. Umurundi wese ibyo n'Imana ibimugirira. Mugabo baranse kwigarurira kuri jewe, ntibamenye ko nariko ndababungabunga. Hariho Abarundi batazi ko Imana ari babungabunga, biyumvira ko babungabunzwe n'ibyo batunze, kandi ugasanga nabo barifitiye n'ibintu byinshi batunze barya, mbere bakarya nk'isiha. Hariho abiyumvira yuko bakingiwe n'inkoho bafise, mbere izo nkoho bakazamana, gushika umunsi hazogera kugodoka aho n'abamuraririye ataco bashobora, adashobora kubabwira ngo muracunga neza ntiyagira honja. Uwo munsi niho ubwenge buzogaruka. Ariko ubu ugasanga umenga sinzi iyo uwo Murundi ari, kandi uwo Murundi ntimwiyumvire ngo nuwuri hariya mu ikambi y'inaka n'ahana. Uwo Murundi abunze muri jewe, abunze muri wewe. Kuko kugira uwo Murundi ntaba hari, bisaba ko nanje namana umutima wo kwizera Imana nk'uko umwana yizera umuvyeyi, kandi nkayigarurira ko n'umutima wanje wose. Igihe ivyo bimaze kuba, nukuri Imana iranezerwa. Ubwo buhemu rero bwa bene Israeli ntibwaheze. Ntegerezwa gusuzuma nanje, uteza gusuzuma nawe, kubwo buhemu butaguma bugaruka uyu munsi, aho uw'Imana yagiriye ivyiza, uw'Imana yakijije ubuja, uw'Imana yakijije inzara, yakijije inyota, yakijije amapfa, yakijije urupfu, ayibagira kijajara. Erega hari uwanditse igitabo c'imigani yavuze ngo Mukama, ngo ndagusavye ibintu bibiri, kandi ntubinyime nkiriho. Icambere, Mana undinde ubutunzi bwinshi, kuko nohava ndya ngahaga nkakwibagira ko ari wowe Mana wampaye vyose.
undinde ubutunzi bwinshi, ndagusabye gusa umpe ibyo nkeneye kugira ngo mbeho. Undinde ubutunzi bwinshi, ariko kandi Imana ndagusabye undinde ubutindi, kuko nohava nja kwiba ngatukisha izina ry'Imana yanje. Nivyo umuntu asaba Imana. Undinde ubutunzi bwinshi, kuko nohava ndya ngahaga nkakwibagira. Undinde ubutindi, kuko nohava nsonza nkaja kwiba ngatukisha izina ry'Imana yanje. Ako gasabisho mwumva atari keza? Mugaba bubaka kukavuga si benshi. Mukuri Imana ishaka ko umuntu wese ayibera umwana. Nico gituma mwumvise iri jambo Imana yavuze ngo aho Israeli yari akiri muto naramukunze, ndaheza uwo mwananje ndamuhamagara ngo ave mu Misiri. Imana ishaka ko ndayibera umwana, ishaka ko nawe uyibera umwana. Nico kintu Imana irondera mbere kugira ngo bitwereke yaturungikiye umwana wayo kugira ngo twige icyo Imana ishaka ko tuba kandi natwe tukigendere. Ingingo ya kabiri, ikigongwe c'Imana. Ariko baranse kwigarurira kuri jewe, mbe noba ntegezwa kubaheba bagahanwa. Umutima uranyanse mu nda, ikigongwe canje cyose kiravyutse. Sinokurikiza uko ishavu rigize, ndahevye guhonya Israeli, kuko ndi Imana ntari umuntu. Hagati yawe ndi mweranda, sinkunda gutikiza. Ngaka kamarampaka k'ikigongwe c'Imana kirengeye ubwenge bwose. Birakwiye ko tuzirikana aho tugeza, kuko mu by'ukuri ikigongwe c'Imana ni ikintu kirengeye ubwenge bwose n'ubumenyi bwose, kuko ni akaranga gasumba ubundi buranga bwose Imana ifise. None muri Bibiliya ikigongwe c'Imana gisigura iki? Sico kimwe n'imvugo ya twebwe ngaha abantu dukoresha, kuko mu mvugo isanzwe bavuze ikigongwe benshi bavuga kurekurira uwundi, kugira imbabazi canke kugira impuhwe. Iyo bavuze ngo ikigongwe nico bumva, ndakugiriye ikigongwe, genda ndakugiriye ikigongwe. Mbere hariho ubivuga bitavuye no ku mutima. Hari n'uwe nzi yaciye yongera ko n'igitutsi ngo ndakugiriye ikigongwe wa. Muri Bibiliya Bene Israeli bavuze ko Imana ari kigongwe, ifise ikigongwe, baba bagomba kuvuga ibintu bibiri bidatandukanywa na rimwe. Kuko ijambo Abayahudi bakoresha mu kuvuga ikigongwe twebwe ntaryo dufite mu Kirundi, mbere no mu Gifaransa ntaririho, no mu Kilatini ntaririho, no mu Congereza ntaririho. Basigura ibintu bibiri bidatandukanywa na rimwe biranga Imana. Ibyo bintu bibiri nabyo mu rurimi rw'Abayahudi ni amajambo, rimwe ryitwa rahamim, irindi hesed. Rimwe ni rahamim, irindi ni hesed. Rahamim rikasigura ikibabagwe umuvyeyi agirira umwana wiwe, kuko ari we yamuvyaye, yamwibungenze. Iryo jambo rigashaka kuvuga cyane cyane ikibabagwe umugore agirira umwana afise mu nda, canke ku bibero, canke kwibere, canke iyo uwo mwana ageramiwe n'ikintu umuvyeyi ugaca umenga n'ikimugutuye.
abasoma Bibiliya murasoma mu gitabo cya kabiri c'abami ingene Salomo bavuga ingene Salomo yari umwami yarazi guca imanza kubera ubwenge Imana yari yaramuhaye. Umunsi umwe abagore babiri baryamanye, hanyuma umwe aryama ku mwana wiwe acarahwera, yikanguye asanga yapfuye, acafatiwa mugenzi we ngo niwe gwiwe, afata uwapfuye amushyira iruhande yiwe. wa wundi ati uyu mwana wapfuye si uwanje, uwanje n'uwakomeye. nawe ati oya uwawe n'uwe yapfuye. baraharira gushikaho baja mu manza, zizeranira abacamanza barushira Salomo ati reka turushire Salomo, umwami Salomo niwe twabonye. hanyuma aratohoza abo bagore bose bararahira bavuga yuko uwo mwana umwe wese yavuga ngo ni gwanje. Salomo ati ntaco rero ko mwese muvuga ko ari gwanyu, tireka ndabereke. cabwira umusirikare wiwe ati zana inkota, arayizana. ati akifata uyo mwana, aramufata ati mucemwo kubiri, igipande kimwe gihe urya mugore ikindi gihe urya wundi. wa mugore atari umwana wiwe ngwegome, wa wundi nawe ngo yaya ngo ndamumuhebeye mumuhe, ngo ndamumuhebeye namvuma mutwara nimucemwo kubiri. ariko we umwe yambaye yavuze ngwegome, nibapfume bagira gutya. igihe wa wundi wa musirikare yarabanguye inkota, uyo mugore nyina w'umwana yaciye agurukira kuri iyo nkota arayifata. nimumucemo kubiri uyu mwana mumuheje ndamumuhebeye. Salomo ati hereza uyo mugore wo mwana niwe nyina wiwe. urubanza ruba ruciwe gutyo. ico kintu caguriye uyo mugore rero akita ku nkota, ico nico bita rahamim abayahudi. nukuvuga ikibabagwe kigutura umuntu, cyane cyane ibi bivugwa ku bagore kuko rahamim bivuga igitereko, les entrailles. munda hajya nyene hariya munda hari umwana yicara. icya kabiri gigongwe kivuga ni ijambo rya kabiri ni hesed. hesed naryo rikavuga ubudahemuka mu migenderanire no mwibanga riranga umuntu. ubwo budahemuka ni nabwo butuma uwo muntu agumana iteka n'akaranga byiwe, iteka ry'umubyeyi cyangwa iteka ry'umugabo. ibyo bibiri rero bifatanye, rahamim na hesed, no kuvuga ico kibabarwe n'ubwo budahemuka, nibyo byerekana ikigongwe c'Imana ico arico, ko atari ubujuju cyangwa ibishobisho byitiranye ibintu byose haba namba. n'ubuntu burimwo impuhwe, burimwo imbabazi, burimwo kurekura ibyaha no kuba umudahemuka kwiteka no kwibanga runtu na rugabo. Pawulo mweranda rero avuze ko Imana yacu ari umutunzi w'ikigongwe, ashaka kwemeza ko ikibabagwe n'ubudahemuka byayo ari umwuzurira ku buryo ubuhemu bw'abantu aho kuyituma ibatikiza buyituma nyabuna irondera kubarokora, kubakiza ubwo buhemu bwabo. Imana n'umutunzi w'ikigongwe kuko hari ubuhemu bw'akamaramaza, aho gutikiza no guhonya, ahubwo irondera gukiza no kurokora.
nicyo gituma Pawulo mweranda avuga ati aho twari abacumuzi yaturungikiye umwana wayo kugira ngo adukize igicumuro n'urupfu, kandi twari abacumuzi. akavuga ati cyerekana ko Imana ari rukundo nuko yadukunze turababisha. Iyo tuvuze rero ikigongwe cy'Imana n'ibyo tugomba kuvuga, ntimubigereranye n'ikigongwe cy'umuntu. Ikigongwe cy'umuntu gifise aho kigarukira, ikigongwe cy'Imana kirasiga ubwenge. Murumva ibi bintu byose Abenisirayeli bayigiriye, ibyo bayisubije ku byo yabagiriye, ukumva Imana yonyine iriko iritonganya ngo baranse kwigarurira kuri jewe. Mbe noba ntegezwa kubaheba bagahanwa, kuko Imana ihebye umuntu ikuye ku kuboko, umuntu aca zimangana. Nako yaba kwari kuzimangana honyine vyobaye data bigendeka, kuko uzimanganye ntacyo. Umuntu acagwa mu kaga, kandi akaga ataraka ko kw'isi, kuja mu muriro udahera. Nta ciyumviro dufite cy'umuriro udahera. Ushaka kumenya iby'umuriro udahera aragenda asome iby'abana batatu bitwa Yasinta na Francisco na Lucia bavuga ku byerekeye umuriro udahera. Kuko igihe Bikira Mariya yarababonekera, yarabuguriye akadirisha gatoya kugira barabe umuriro udahera ingene hamera. Ingene babivuga rero ngo abantu décor noir que soulève les flammes. Donc abantu imibiri isa n'amakara, imbeya zikaba arizo ziyiduza zikayiterera hejuru, abo bantu ngo bakavuza akaborogo k'ububabare umuntu ashobora kwiyumvira, bagaca bagwa hasi. Baguye hasi bakagwa mu bandi bantu b'inzigo n'ikibi kitagira uko kivugwa, bagasubira bakaduzwa n'imbeya. Ibyo bintu Lucia ni wabivuga ati iyo inema y'Imana itatugumya ntitwari gushobora kubaho, twari guca dupfa buno nyene, umutima wacu ucikamwe mwo kubiri. Nta cyumviro dufise cicari cy'umuriro udahera. Uw'Imana ihevye rero agwa muri udahera. Abantu bose mubona naho bafise ububisha bungana gute bari ku isi, Imana ntiyabahevye. Oya, ibamiza kwigisha mugabo nta mugisha wayo bafise, kubera ko bawibuza. Aya majambo rero Imana ivuga ngo mbega noba ntegeza kubaheba bagahanwa, Imana igacivuga ngo umutima uranyanse mu nda, kuko ivyo nibishoboka. Kubisanzwe umuntu yahemukiwe amukunze akamuha byose, icabakwiye ni gihano. Icabakwiye ni gihano. Siko abantu bagira. Umuntu yagukiye waramugiriye neza ukamuha byose, agahemuka akagusubiza kuguhemukira, ikwiye ni gihano. Imana yoyo mbega noba ntegeza kubaheba bagahanwa, umutima uranyanse mu nda, ikigongwe canje cyose kirabyutse, sinkurikiza uko ishavu rigize, ndahevye Abanyayisirayeli kuko ndi Imana ntari umuntu, hagati yawe ndi mweranda sinkunda gutika. Ikigongwe c'Imana gisigura ubwo bwiza, ubwo buntu bw'Imana butuma umucumuzi n'umubisha itarondera kumuhasha no kumukura ku isi no kumuzimanganya, ahubwo nyabuna irondera kumukura muri iki gicumuro kugira ngo ashobore kurokoka no gukira. Bitwigisha ingene Imana yacu ibonye umuntu aguye mu gicumuro no mu kabi, aho gushangashigwa ngo icishe ku buhomba, ikigongwe cayo arico citangiza imbere, kuko arico cuzuye umutima wayo. Nico gituma ikinezereza Imana kuruta ibindi byose
ikintu kinezereza imana kuruta ibindi byose ni ukuyiha akaryo ko gutanga ikigongwe. iyo umuntu aje gusaba ikigongwe imana akagisaba bivuye ku mutima, Yesu yavuze ngo mwijuru haba akanyamuneza gasumba kaberanda 99 atakabibiyagiriza. kugira ngo mwijuru haba akanyamuneza gasumba kaberanda 99 atakabibiyagiriza, bisigura ko Imana ikunda kugira ikigongwe kandi ko yiyumva mu bumana bwayo igihe itanze ikigongwe. Nico gituma uwemera Imana ko ari Imana, ikintu ca mbere akora no kuyisaba ikigongwe. Ibyo kandi bitwumvisha igituma atamucumuzi n'umwe naho yoba karuhariwe gute dushobora kuvuga ngo akiwe karabaye, kuko Imana n'umutunzi w'ikigongwe. Ikigongwe cyayo kirarengeye ibicumuro byose abantu bashobora gukora, kirarengeye ububisha bw'abantu bwose. Icyo Imana ishaka gusa ni uko abo babisha nabo bacumuzi bigarura bakambaza ikigongwe c'Imana. Mbere Yesu yamenyesheje Faustina Mweranda yuko umucumuzi naho yoba yacumuye ibingana iki, igihe yambaza ikigongwe c'Imana, Imana izomurokora. Mu byo Yesu yahishuriye Faustina Mweranda harimo ibi bikurikira byerekeye ikigongwe c'Imana. ngo nshaka usesekaza inema z'umwuzurira ku mitima yizeye ikigongwe cyane. Iyo mitima ni inyegere yegere icyo kiyaga c'ikigongwe canje n'umwisi mwinshi. Abacumuzi ikigongwe canje kizobaburanira, intungane nazo ikigongwe canje kizozikomeza mu nzira nziza. Ati uzoba yizeye ikigongwe canje umunsi wo gupfa kwiwe, umutima wiwe nzowuzuza amahoro yanje. Ibyo biri mu byo Yesu yahishuriye Faustina Mweranda. Aca yongerako ngo inema z'ikigongwe canje zizovomwa n'uburyo ndabahaye. Ikivomesho ndabahaye naco ngiki nukunyizera, la confiance. Uko ukunyizera bizoba byinshi niko umushaha uzoronka inema nyinshi. Imishaha ifise ukunyizera kutagira iherezo, iyo mishaha izokwamana izompa akanyamuneza kenshi. Nanje nzovyagiza muri iyo mishaha
itunga ridahera ry'inema zanje. Ndanezerwa rwose n'imishaha insaba byinshi, insaba kuyiha byinshi. Umushaha unyizera, umushaha wizera ikigongo canje, umushaha uhiriwe kurusha iyindi yose, kuko jewe nyene ubwanje uwo mushaha ndawitwarika nkawubungabunga. Nta mushaha n'umwe uzokwambaza ikigongwe canje uzoteterwa. Nta mushaha n'umwe wambaje ikigongwe canje wigeze umaramara. Jewe nyene ubwanje ndahimbarwa rwose kwibera mu mushaha wizeye ikigongwe canje n'ubuntu bwanje. Muri iyi myaka rero turimo, isi irakeneye rwose kwambaza ikigongwe c'Imana, kandi umuntu wese ashaka kuronka amahoro n'urukiza yo kwambaza Imana, kuko uwambaje ikigongwe c'Imana aronka inema nyinshi cyane. Nico gituma shetani kugira ngo ibuze abantu inema, kwambaje ikigongwe ateramwo agatima kukwishima n'ukwivyimbya. Kuko umuntu yivyimbya yishima ntiyigera asaba ikigongwe, shetani nayo ntiyigera isaba ikigongwe na rimwe. Umuntu yarimwo ishetani ntabiyizi, ntanguye kumubwira ngo asabe ikigongwe, shetani kiriserura ngo namba ngo nizoga dusabwe ngo twe nitwe dusaba ikigongwe, twe nitwe dusaba ikigongwe na rimwe, ngo twe nitwe ikigongwe, ngo dusaba ikigongwe kubera iki, ngo nta kigongwe twebwe tugira dusaba. Nabyo narinzi ko arimo amashetani ntenye yaho. Shetani ntiyigera isaba ikigongwe. Umuntu nawe atigera asaba ikigongwe, shetani barakundana gose. Shetani nukuvuga ngo mze kuvuga imugira kububasha bwinshi, kuko shetani igira ububasha ku muntu atigera aca bugufi ngo asabe ikigongwe. Nico gituma muri iyi myaka hari amabi n'amahano menshi ku isi, ikizodukiza nukwirukira ikigongwe c'Imana, kwambaza ikigongwe c'Imana. Yesu avuga ngo umuntu yambaza ikigongwe canje aranezereza rwose. Uburyo dufise bwo kunezereza Imana gusumba no kwambaza ikigongwe cayo. Muca mutegera igituma muza imisi yose duhera ku gusaba Imana ikigongwe. Mukama tugirira ikigongwe, Kristo tugirira ikigongwe, Mukama tugirira ikigongwe. Igihe dusabye ikigongwe niho dushobora guhimbara Imana, kandi tubigize bivuye ku mutima, atari kubigira twikurayo nka ya mpyisi yasaba ikigongwe mugabo igomba kuja kurya izindi ntama. Ngo Pati yatanguye kuyibwira amajambo yo kwihanura, gaciye ngo Pati utanyarukije amajambo yawe ndayaheba, tubona ko zinsize. Duhera imisi yose gusaba ikigongwe kugira ngo duhereze inkuka y'imisa duhimbaye Imana, kuko nta ushobora guhimbara Imana atambaza ikigongwe cayo. Tugasubira kandi turi no mu rurimbo rwo kunaza Imana. Imana inazwe mu ijuru, ku isi naho haza amahoro ku bantu Imana ikunda bakayikunda. Turaguhaya, turakuyaga, turagusa, tugasura tukabigarukako. Kandi wewe wicaye buryo bwa data tugirira ikigongwe, tugasubira gusaba ikigongwe. Kuri mwagazi w'Imana tugasubira, mwagazi w'Imana wo kuri abantu b'icumuro tugirira ikigongwe, mwagazi w'Imana wo kuri abantu b'icumuro tugirira ikigongwe. Tugasubira kandi Mukama kuza mutima wanje, fakuvuga ijambo na rimwe umutima wanje ucukira. Tukaguma dusaba Imana ikigongwe, kuko uwunezera Imana, uyitera akanyamuneza n'uyisaba ikigongwe, kuko niby'ukuri umunsi Imana yoha umwe wese muri twebwe uburyo bwo kubona ubube gito bwiwe iyo buva n'iyo bushika, ntasubira kubakwa guseruka mu bantu. Umutima we nyene wocika ivutu, kuko Imana yaduhisha ububisha dufise. Hari ibyo twebwe dukora by'ububisha tukagerageza kwereranya no gusasirira ko ngo ntacyo grave, kandi ari ibintu bikomeye. Imana yo yibona umuzi w'ico kintu iyo ushika n'agatima kabi, iramutse itanze umuco tukabibona neza, tukabona ubwo rugeto bwacu y'ubushika, nta muntu n'umwe yashobora kuba umutima wocika ivutu.
ariko imana irabihisha. Izobitwereka gusa ryari? Ku munsi w'urubanza. Umunsi w'urubanza niho imana ica yereka umuntu ubube gito bwose n'ubuhemu bwose yakoze iyo buva niyo bushika. Uyo muntu rero agahitamwo kuvuma imana no gucana nayo canke kwisaba ikigongwe akabona gukira, kuko ntu n'umwe azokira bidaciye mu kigongwe c'Imana. Rero mwese kwemera ikigongwe c'Imana, bavukanye, Imana yacu n'umutunzi w'ikigongwe. Nta kimwe gishobora kurengera ikigongwe c'Imana. Ico kigongwe c'Imana tucambaze ku bwacu, tucambaze ku bwami wacu. N'uwo mwene wacu tubona yashaye mu bubisha bungana gute, ikigongwe c'Imana kirashobora kumukiza. Ku buryo tugiye imbere y'Imana tukabwira Imana tuti, Imana ndagusavye umugirire ikigongwe kandi umuhezagire. Imana irabidukundira rwose, kuko Imana nta na kimwe kinezereje atongana no gutanga ikigongwe. Gusabira ikigongwe rero abandi nk'uko Yesu yakidusabiye ku musaraba biratuma duhimbara Imana rwose. Ikindi kandi muri uko kwizera ikigongwe c'Imana, twemere natwe ikigongwe c'Imana gikore muri twebwe, twakira ikigongwe. Mbe wa mukristo we wirega kangahe mu mwaka? Hariho abasonera ku mabwirizwa y'Ekleziya bahabwa isakarano rya penitensiya rimwe mu mwaka. None muri uwo mwaka wose umutima wawe ubusigaye usa gute? Hari n'abandi n'iryo tegeko ry'Ekleziya batarikurikiza, aho Ekleziya yatanze itegeko ku muntu nyene umwe yabaye rutarara, umwe yabaye yananiranye. Ahandi twobwirizwa kwitwaririka kuja kwakira ikigongwe c'Imana nk'uko tuja muri dushe uko bukeye uko bwije, nk'uko twitwaririka kuhagira umubiri wacu, kukaba ariko twitwaririka kuhagira imitima yacu. Jewe nkeneye umusaseredoti ngomba kuja kwirega, ndamutelefona nti nihuri, ngwego niho ndi, ndaje muri dushe, ngwego nuze, ikinyuko nateguye. Birakenewe rwose ko muri iyi myaka twijukira ikigongwe c'Imana. Mbere nta mukristo n'umwe ashobora gutera imbere mu bunywanyi bw'Imana adahurumbira ikigongwe c'Imana mu isakaramentu ry'ikigongwe. Uwo wese abona akunda gutsindwa n'inyoshambi, ategwa n'inyoshambi kenshi, uwo wese abona afise intege nke mu vyerekeye kugiye kugororokera Imana canke mu vyerekeye gusenga, uwo wese abona ko umengana umuntu avunika n'ingoga, ikizogukiza ni ukwirukira ikigongwe c'Imana. Kuko nk'uko mwavyumvise Yesu abibwira Mweranda Faustina, imitima yambaza kandi ikizera ikigongwe ciwe niyo asesekaye inema nyinshi. Namwe izo nema nizo ndabipfurije mu kwizera, mu kwakira no mu guhurumbira ikigongwe c'Imana. Tugire Kristo.